nibaza ko mwebwe mwamaze gucokoza shitani nawe yumvira y'abantu twamata mu byo rugotaburi ni ibintu byabaye ntashimye kuvugira hano ariko mu byabaye nashoboye kuronka impano numva ndatangaye kwa kuntu hari igihe umuntu ashobora kugukorera surprise akaguhereza impano akabwira ati impano nakozwe ku mutima bitewe n'indirimbo ico kintu sinzopfa nararaba nakunda kuraba filime z'abatanzania za Bakanumba ba Avuze Kigosi nkaziraba iyo naziraba niyumviriye ati mana nanje nk'icoma nka tu nabaye toka shetani kubera hari ibintu wiyumvira ukabona ko atanu na hamwe byoca nayinzira ukimva ati nayinzira z'Imana zirenga igihumbi nta y'igihumbi iriho iyo y'igihumbi niyo yonshekanye hano iyo nta yiriho kabisa kuririmba nako sinigeze ariko nanone ari ukuntu abantu baba bafata umuntu Jam posting ari amafoto urabona ko narapostinze namaze iminsi mvuga nti ndafise inkuru cyaka kubabwira amanda posting ari amafoto cyane ariko ko ni numva mfise ikintu nshaka kubabwira bantu muri commentaire Alvella ntutubwire ko ari umufiance wawe no babara ni wavuze commentaire nduma zanzo canda zifuta sinzosera kumviriza ibiganiro byawe kumbe mwigira ngo muri abakizwa kandi muri abapagani kugenana n'umuhungu w'imvayo ubundi arandika aravuga ngo nta muntu akijijwe ashobora kubana n'umuntu adakijijwe Yesu yaravuze ngo yanditse ibintu byamwe nuko ngo yaravuze ngo umuco n'umwijima ntibihura ico nico kintu nshaka kuvuga ko icambere niwasenga pasteur rero nimba bishitse pasteur akagwa mu kintu runaka ntabwo biba bisobanuye ko ibintu byose yakwigishije mu rushengero ariko arakubesha urazi n'ijambo riravuga ngo hari abantu bazoberekera abandi ariko bidasobanuye ko nanjye ibi byose nkora shaka kurerekera abandi shaka abantu bikuremo ako kantu ko kumva yuko umenga natwe nta kintu nta cyaha dukora turageragezwa kandi turi no mu bantu bageragezwa cyane gose gusumba abandi rero nasomye commentaire ryari gihe na posting amafoto araho Alvella ari nkamwe nasanga ivyo bintari byose no subira kumviriza indimo zawe no canda zifuta my friend uzifutira iki nimbiri ya ndirimbo warayumvirije ukumvira gufashije jewe kubanaguye mu kintu runaka ahubwo nsengera bakwiye no kudusengera sengera kugira ngo nanjye shobore kukivamo kuko nanjye ndageragezwa nkuko ndi muntu wese ageragezwa ya nuko numva no woshwa no kugeragezwa cyane kuko hari umupapa aho yazabuze umugore we kuja gusenga amubwira ati wa mugore we reka kuja gusenga nta kibazo ufise waje ugiye gusenga ugiye gucokoza shetani hano yibereye wewe rero guma ngaha nacubuze urafungura uwo mushetani mureke yitegereze ngaho ntacuja kumucokoza nibaza ko mwebwe mwamaze gucokoza shetani nawe yumvira y'abantu twamata mu byo rugotaburi munsi umva yo duhagahimwe ngo aryame sinzira ntibikunda mu gihe tumunyaga abantu deja turi tunyaga abantu abantu tunyaga iminyago rero mu gihe tumunyaga abantu ntashobora guturika ngo twiganuko ariko n'intambara niya ntambara bavuga mu Kristo ahoramwe buri munsi kuri cyo nyene tugarutse kuri filme hariho umukinyi kazi mugenzi wanyu bavuga Mimi hashubiye kuboneka amabanga y'ibyabaye kahise kiwe ko mu rugo
wiwe ntituri bigaruke ngo vyagenze kunuko ariko hanini shakanje kwivyo abafana nabonye bavuga benshi bavuze ntituzi kumeza uko twakubona witonda kumbura kaze ibi nibi bintu vyinshi na filime yawe ndayanse tukubona witonda uri kukinira umuntu mwiza kumba umeze uko hanini rero shaka usiguriye neza abakinyi ntihazo umuntu akuzi mu kantu k'agakosa kabaye aca ashaka kubizana muri kajya kazi mukora kuko bazi yuko umenga benshi nabonye umenga bashaka kuvuga ko umenga kuba hari byoba ku muntu hari aho bihuriye n'akazi abarimo. Isari ya Mimi sindayizi neza impamvu mvuga ko ntayizi suko ntavyumvirije bijya bintu impamvu mvuga ko ntayizi nuko ntarabona amahirwe yo kuganira nawe amaso ko yandi ngo abinyibwirire kubera ko Simo ubu ndamutse mfise umugabo w'umupasiteri ni urugero akararara nkubita mwijoro muje kudukoresha interview mu gitondo sinobabwira ko umugabo wanje yarankubita kandi yankubise sinopfa mvuze munaje kudukoresha interview twotwenga hama mugiye ngasubira ngasika nkamubwira ati uribuka ko ararura nkubita mwijoro nimba twambikana amashati urumva sinzaho ko wumva ico nashatse kuvuga. Rero Mimi sinzi ngo byagenze gute ave mu nzu ariko ndizera neza ko atapfuye kuva mu nzu ngo kubera ko yumvise ashaka kuja gukina filime nk'uko abantu babivuga muri je niko numva nizera nta muntu yofata amahitamo yo kuja kubaka sindagira amahirwe yo kuronka umwana ariko nshingiye ku kuntu numva abandi bavuga abana n'uburyo numva jewe nifuza umwana n'uburyo numva umwana nzomufata sinokumva ko hari umuvyeyi yo kubaka akava mu nzu ko nyene agasiga abana mu nzu akagenda adafise impamvu runaka peut-être nivyo nibaza ushobora gusanga abana umugabo yarabamwimye nanone ugaca usanga mu rugo yarabuze amahoro cyagiye utakijya mutagisinzira akabona mu rugo abana nubwo we batabanye n'umugabo nivyo niyumvira umugabo arakunda abana ariko ku mugore ntibimeze neza akavuga ati abana banje barisekirize reka ngende cyangwa sinzi ariko ikintu kimwe nshaka kuvuga abantu ntibamucira urubanza nicyo nashaka ko tuvuge ku bantu bajija mwebwe abakinyi abantu ntibamucira urubanza Mimi kubera ko kariya nakazi kandi ikindi nizera ko ibintu ari karigisha hajya ahantu iyo mbere yuko avyigisha abantu nawe bimanza kumukorako ababibona bijya abikina ari wari karabikina abibwira abantu yamanje kubyibwira mbere yuko abibwira abantu ntibaze badufatira mu cirori urabona ari foto na postinze ya Estime mbona umuntu yanditse ngo uwo muhungu kuva yishe Bazi naciye numva ndamwanse sinkene no gusubira kumubona yamwishe muri filime ariko yaramwanse ntibaze badufatira mu cirori cy'ibintu batubona nadukinana muri filime umuntu ashobora gukina muri filime ari maraya ariko atari maraya ni nkuko ashobora gukina muri filime ari pasiteri ariko mu buzima busanzwe ari maraya umuntu ashobora gukina muri filime ari umurozi atari umurozi niko ashobora gukina mu buzima busanzwe ari umuntu asenga ariko muri we ari umurozi umuntu ashobora gukina ndi umumama mwiza w'umutima mwiza ariko muri jewe nuzuye ikibi nirwa nkorera ikibabano kitagira uko kingana rero iyo baturaba muri filime basipoze ko bijya ni filime tuvuye muri filime ubuzima busanzwe birakomeza umuntu atakuzi ngene ubayeho mu buzima busanzwe ntazoza kubonera muri filime ngo acavuga ngo nakamizuku nanone twabivuze tubikuye kuri Mimi ese kwitonda niki niba bavuze ngo bahora bamubona yitonda kwitonda niki mbere yuko bavuga ngo ntitwari tuzi kumeza uko ngo twaratukubona witonda kwitonda niki hano twese dufise ama histoire ari nyuma yacu Simo ama histoire ari nyuma y'imigongo yacu tudashobora kubwira abantu bari bo bose biba bigoye no kugira ngo ushobore kuyibwira umuntu ayitahure ariko iyo ugeze mu bantu hakagira undi umuntu agenda kuyivuga abantu bakayumva bayifata uko abandi bayimubwiye ariko atari ko inkuru imeze rero abantu bamukunda Mimi nibakomeze bamukunde basi niba kiriye yaragikoze harabuze ibintu byiza yoba yarakoze byoza bigahanagura kuba basi bavuga ngo yarataye abana ego ivyo mwamubwiye yaravyumvise ndabizi ko yavyumvise yuko ataye abana harabuze ikintu kimwe baba bari bamukundira cyo tuma baguma bamukunda
birengagije kuba yarataye abana ko nzi nabo batari perfect bataraberanda nabo bafite ibindi bintu bakora abantu cyo tuma bamwanka babanka nta muntu numwe w'umugororotsi tuzoronka hano muri isi tumukunde muri isi nta muntu numwe nanirwa gukunda umuntu akunditse wa muntu ubona ni umunyamahoro umuntu azi gukunda rero ni wa muntu akunda umuntu w'umunyamafuta abantu bose banka ukamukunda uko ari kubera ko twese ntituri perfect abantu barorera filime kabisa muri kuza muramix ibintu muravanga ibintu uzogwa mu kosa azuba ari ryo kosa aguyemo akazi gatandukanye n'amakosa azoba yakoze Alvella ikindi kintu ushaka kukubaza turiko turabona amapost ya Estime na Alvella dusanzwe tuzi ko mwese muri abakinyi ba filime ndundi ariko ntituzi yuko ni filime canke ni Alvella na Estime bagiye mu rukundo kuko ifoto nabonye ariko wari mu buryo mu bubafu Estime mu buryo hagati harimo akantu k'umutima dushaka rero dusigurire nimba Alvella yamaze kuja mu rukundo na Estime canke nimba ari ibikorwa bahuriyeko none nzi ikintu kimwe narayimbonye sinovuga ngo Estime abantu baramwanka ariko nanone ari ukuntu abantu baba bafata umuntu Jem posting ari amafoto urabona ko narapostinze namaze iminsi mvuga nti ndafise inkono cyaka kubabwira amanda posting ari amafoto ni filime tuko turakinana twakinye nako twaranayihejeje na Estime n'amafoto nakuye badufotoye turi muri shooting cyane afata ndayapostinga bisanzwe cyane ariko ko ni numva mfise ikintu nshaka kubabwira bantu muri commentaire Alvella nutubwire ko ari umufiance wawe no babara niho havuze commentaire ndimo zanzo cyanda zifota sinzosera kumviriza ibiganiro byawe kumbe mwigira ngo muri abakizwa kandi muri abapagani kugenana n'umuhungu w'imvayo ubundi arandika aravuga ngo nta muntu akijijwe ashobora kubana n'umuntu adakijijwe Yesu yaravuze ngo yanditse ibintu byamwe nuko ngo yaravuze ngo umuco n'umwijima ntibihura ico nico kintu nshaka kuvuga ko icambere ndababwiye ko ari filime ikindi nshaka kuvuga ko ni ikisimo turamutse tuvuze ngo bavucingiye kuri iriya foto bakavuga ngo umuco n'umwijima ntibihura ngo manibutse ikintu kimwe abantu bose bariko barankurikirana ese agakiza niki umuntu wese yishure yibaze kino kibazo yishure ico bita gakiza no gukizwa niki aramutse yishure ico kibazo bita gukizwa aca agenda mu nzi wabo abo bavyanditse benshi bafise base wabo bimborerwa badakijijwe bashitse base wabo nabanyina wabo birirwa baragwana kandi ni base wabo barabakunda natangajwe n'umuntu yanditse ngo naho iyo bari musazawe ameze nkuko Estime ameze ngo ntubukwiye kugendana nawe baransanga no muri page yanje ya Facebook ngo ntukwiye ngo naye ari kuba ari musaza wawe ngo mugihe ngo abone kari imvuye nka kurya ngo ntiwarukwiye kugendana nawe musaza w'umuntu Yesu Kristo mwenyewe yadukunze turi abanyabyaha nimba Yesu yakunze abanyabyaha ni gute twe twobanga hama tunaniwe kubakunda abo banyabyaha none mu by'ukuri Estime n'umunyabyaha niko banabonye bavyandika kuko genda muri commentaire man hayiko ma commentaire majana 5 nta nimwe nishe nta yiwanjirimwe ngo mvuge ngo twarishuranye nabantu majana 5 ba comments muri ama commentaire majana 5 20 yonyene ni yavuga ni mubareke ayandi yose ni eto ntandi namaze tuzasubira kuraba ntaki nimba Yesu yarakunze abanyabyaha wewe uzi neza ko iwanyu mudakejijwe mwese niko tushaka kwitora ukandika commentaire nkiriya kuri Facebook urumva ko ivyo bintu nabwo bisobanutse ariko ndabahumuriza abantu nubwo ari umukozi wanje ni filme turiko tugomba dusohore ari amafoto nayo twafotoye muri shooting ego ndababaza akabazo bantu mwapostinze ivyo bintu harimo umwe ngira ari kazuba ariko mbiriza ikiganiro cye babiri cye batatu cye barenga kuba Estime afite tentire mu mutwe niyo mpamvu ari umunyabyaha sindavyibaza muraza kunyishura kwa yambaye n'amahereni sindavyibaza kuko no muri Bible ivyo vyaha nibaza katabire no mu vyagezwe vyahawe ya Mose ni Mose vyahawe Mose nibaza ka vraiment nta tentire nibaza nana mahereni narimwe ababivuga bose bashingira ku nyigisho twese dufite inyigisho twahawe kandi twarazakiriye turazizera umuntu wese afite uburyo yizeramo rero Estime kuba ameze kuriya nzi neza ko hariho bashiki b'abantu bavyanditse basaza babo ariko bameze mu mitwe yabo ari nako bameze hari n'abandi zijya commentaire bwabo ndavye kuri profile ariko bameze rero
abantu umuntu yarakwiye gufata ibintu ushobora gutanga commentaire ariko udaciye urubanza ugatanga commentaire bitewe nuko nta muntu numwe abujije kuvuga ibintu kwa byumva ariko nta n'umuntu ari kuriwe guca urubanza avuge ngo kuko hariho nk'uwanditse ngo nimba wari wagomba gutwara ijuru murasezeranye yanyandikiye uko nyene nimbigeje yari igiwe yarabinyandikiye numva nasomye amakomantere ndatangara cyane ariko ni sawa byaragize cyo binyereka nibaza ko bivana n'imico kubera nigeze kubona ifoto y'abashinga amateka muri Jamaica bafise amadrede agera hano kunyo hamwe n'amapantaro y'amajinsi nibaza ko mu Burundi ugiye muri amashinga amateka wambaye ufise drede zishika ahangaha ku mavi n'ipantaro y'ijinsi nibaza ko utokwinjira urya muryango nibaza rero ko biba bivana n'imico nibaza nanje ko ari mico ariko ntibivana n'imico bitegwa n'uburyo twakiriye ibintu abana nko muri Katolika baranywa inzoga sivyo bababwira gusa bibuke kwigerera ariko iwacu twebwe ntitwemerewe kunywa inzoga kandi kugira ngo umukizwa n'umukatolika bicarike hamwe ubumvishe bahuze uburyo umwe ashoboye kunywa inzoga uwundi ntazimwe biba bikomeye cyane rero dufite uburyo twigishijwe dufite n'inyigisho twakiriye kandi n'ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo tuzi byose tuza gace ariko ico gihe ni cyambwera tuzomenya byose bivuze ngo naba bose bigira ngo barazi natwe ubwacu ntavyo tuzi biga tusangiza abandi nibike twagiriwe amahirwe yo kumenya hari byinshi tutazi rero nejo nshobora gukora ikintu niwabona nkoze ikintu gihubanye n'ijambo ry'Imana umuntu ntaze atinye kukimbarira sinzi ibintu byose ndacakeneye kwiga nzorinda mpfa hari ibintu ntaramenya ego kubera iki aba bakunzi bawe cyangwa abafanzi bace bakurikirana ibikorwa byawe baba bumva yuko Alvella azoronka umugabo w'igipara akaronka umugabo yambara matisi Marjani baza abo oya nibaza ngira bazi ko nzoronka n'umupasteri ariko nta nubizi kandi ico nzi gusa ndamutse ndose umugabo mwiza ni sawa numena ko uzavuronka umugabo ahava guteranya n'abafanzi bawe none uzi ikintu umuntu umugabo je nitamwiza umugabo mwiza si umugabo azi yumva ko kuba umugabo ari kwambara ipantaro umugabo mwiza n'uwuzi kwitwa umugabo icarico noneho kwitwa umugabo icarico hama akuzuza inshingano z'iryo zina kwitwa umugabo uwe niwe mugabo mwiza hama uwo mugabo mwiza ninagira amahirwe yo kumuronka rero ni gute je nshobora kugenda mvuge ngo ko namuronse abafanzi banje bazohava bababara mu gihe je numva kwiyoriye nzira ya nyayizo amahoro kandi gatuma mbaho neza umutima wanje ukemezanya n'uwo muntu ko numva ko uwo muntu dushobora kubana neza nta muntu je nshobora kwiyumvirira ku ruhande mvuge ngo kandi ndizera ko nzoronka umugabo akijijwe sima nzokubakana n'umugabo akijijwe amen ego ndavyizeye tugarutse ku kazi ka filime mu rugendo rwawe kuva muri music gospel cyangwa muri filime gushika ubu ni kiye kintu utazibagira kuva utangura gushika ubu mvuga ati iki kabisi gihe cyose iyo nzoshika hose uko bizogenda kose uko nzotera imbere kose sinzocibagira ciza cyangwa kibi kibi naciye uratubwira ciza tubwire kibi nashize naki murabona muri aka kazi numva mu mutima kandi format nagira kibi numva ciza kibi ere mbona bibatu mbona biba cyashize ngavuga ati iki cyarashitse vraiment sinzigera ndacibagira kuko cyaje nk'igitangaza cyambere ikintu ciza cyambere ikintu cy'akamaro cyambere ikintu cikimaze ikintu ntazibagira zari tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo nico kintu kimaze kuyumva nivuga bitewe naho ngeze uyu munsi nari kuririmba uwo munsi ndibuka ko barambwiye ngende kuririmba muri eglise baranabinsabye umutipa araharaza muhira arambwiye ati Alvella twatwifuza ko jizo turirimbira kuri eglise kandi ndakunda indirimba yawe amatsiko nivuza ko zo turirimba indirimba amatsiko ndamwankira
arambwira ati ndakwinginze ndamwankira arinda ataha namwankiye ndamubwira ati azorimba korari mu gitondo arazinduka arambwira ati Alvella ndakwinginze nyemeretse kuririmba indirimbo amatsiko umunsi ndagenda kuririmba muri eglise maze kuririmba harabaye ibintu by'ibitangaza ntazopfa nibagiye mu buzima bwanje nyene n'ibintu byabaye ntashimye kuvugira hano ariko mu byabaye nashoboye kuronka impano numva ndatangaye kwa kuntu hari igihe umuntu ashobora kugukorera surprise akaguhereza impano akabwira ati impano nakozwe ku mutima bitewe n'indirimbo ico kintu sinzopfa ndacibagiye. aha kibi kimaze kunshikira muri filime cyangwa kuririmba muri filime no kuririmba ikintu kibi kimaze kunshikira muri filime ndibuka twarigeze kuja muri shooting tugiye gukora filime ndaziminze ibikoresho kandi by'amafaranga menshi cyane kuri jewe n'amahera menshi cyane mbabirije kubiriha bwari bwo bwa mbere nkoze filime sinanzi n'abantu rwinjizo majambo makina rose rwinjizo rwa filime ico numva umenga bizongora kuvyibagira ntivyambabaje cyane ariko nanone byaramvunye biba bikomeye hari ukuntu winjira mu bintu wumva ko byoroshe impamvu byamvunye nuko ibyo bintu nabigiyemo uburyo nabiraba nabona ari inzira yoroshe kwa kuntu ubona ari ahantu hameze ukuza kugenda utambuka n'inzira nawe uza gushikira ukaba habona ariko maze kubyinjiramo birankomerera ico gihe narababaye cyane mu ndirimbo mu ndirimbo ntaco usivye shanezereye gusa ariko nta kirambabaza ndabona. Twarabonye amafoto bariko ufukamye ahantu ariko bagusengera bagusukako amavuta kwari gusengerwa bisanzwe canke habaye ikihajya ahantu kwajya amafoto kwari abantu bashaka kubona amafoto ariko ntibabone caption zose zibiriko canke byabaye no munsi ndibuka ko nari nabipibiriye kuri Facebook ndabipibiriye mbona commentaire z'abantu zibaye nyinshi zimbwira nabi ndabikurako impamvu nabikuye ko suko natinye ko bambwira nabi impamvu nabikuye ko nuko muri je nimvise bundi ibintu nabihaye inde egari n'ibintu tubwira abantu bidakenewe numva umenga nabihaye abantu bitari bikuye ko ndabibwira ndabikura ko kuri Facebook hama nuwo musi nyene itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu nari nagiye kuririmba hama ni kurya vyage nabwo nasitse ko amavuta y'ubupasiteri nta nubwo abantu benshi bazi ngo basitse ko amavuta y'ubupasiteri jebwe numvise amakuru yuko ari amavuta y'ubuvugishwa ayo muvugishwa bamwita ngo iki mu gifaransa muvugishwa Prophète, apotre, je ntabwo nzi gutandukanya prophète na apotre kabisa ndabumvuko. Oya ibyo byose nta na kimwe ni baransose kwa mavuta ariko niyo buvuga butumwa ariko buciye mu ndirimbo. Okay, ubu rero turatahuye. Kube cyumva umenga abafans bawe uzobaha ibyo bashaka gusa kizopibira ibyo bashaka gusa. Nimba numva no pibiri ivyo bakwiye kumenya ni urugero nk'ubu iyumvire nk'ubu mama wanje turamutse tuguze nk'imodoka muri nkaca mpibira kuri Facebook ngo twaguze imodoka ivyo bintu numva ko ntabwo bikenewe ko abantu babimenya ariko ndamutse nakoze indirimbo shasha abafanzi banje bamfana kubera ibikorwa ivyo bikorwa nivyo ngo mba numva nkwiye kubahereza tugakundanira ko hama buzima busanzwe bumwe hari ubuzima buri privé umuntu abagomba kuguma buri privé hari n'ubuzima umuntu abagomba gushira hanze kubera nabonye ikintu kimwe simo hari gihe abantu bakubwira nabi cyangwa ukashira ibanga hanze atari uko iryo banga ribi ariko rikatuma ubaho nabi kubera ko abantu babimenye kandi iryo banga atari ribi n'urugero kano kanya babona ubuzima busanzwe nibereyemo arantu ushobora no kwigira ukazamba ngo nawe uraza ngari umukozi w'Imana wasizwe amavuta nkumva birambangamiye rero niko kuko navuse nk'ibi bintu nabipibiri kwekere ni Alvella hari kiringo atari bwaje muri studio atari bwakora indirimbo nimwe atari bwakore filime nimwe niki kiringo arimwe uyu munsi wari warigeze kijya kiringo utaraja muri studio wiyumvira yuko uzoshika ahantu nkaca nkubona biba gusa jewe rero bino bintu
kuva bitangura gushika aho bigeze no musi mbona vyabaye sinigeze nimvira ko nzoba umukinnyi wa filme kera narakunda filme nkiri umwana ariko kwa kuntu umuntu akura avuga ati je ndashaka bitewe n'ahantu navuka kandi navyumvira nkiri muto mfise imyaka nka 13 12 nararaba nakunda kuraba filme z'abatanzania z'aba Kanumba ba Avuze Kigosi nkaziraba iyo naziraba niyumviriye ati mana nanje nk'icoma nka tu nava toka shetani kubera ari ibintu wiyumvira ukabona ko atanu na hamwe byoca nayinzira ukimva ati nayinzira z'Imana zirenga igihumbi nta y'igihumbi iriho iyo y'igihumbi niyo yonshekanye hano iyo nta yiriho kabisa kuririmba nako sinigeze nta nubwo nabikunda ngo mvuge ngo ndabikunda ku buryo no muririmbyi sinigeze ndanavyumvira ariko nabonye vyabaye byose vyarikoze ndabishimira Imana kandi Imana yanyeretse ikintu kimwe ivyo yakoze vyanyeretse ko nta kintu na kimwe muri isi kidashoboka buriya no murundi yogura indege gusa ubu kubera kuva utangura kuvishika ushise ubu ariko hari ivyo ubona buyumvira ko byoshoboka ubu urafise plan ivyo utegekanya kandi ona ko byoshoboka nta kintu na kimwe ahubwo mbona kidashoboka byose birashoboka kubera iki kigege wabona kiburi mu ubu bidashoboka akwizera nari mfise kandi ari ukijijwe none abakijwe bose bazango barize jewe nakijijwe muri 2018 ico gihe narasenga ariko sinari nkijijwe ntiwanizera gusa kwizera ugitangura gukina filime wari wamaze kwizera wari wamaze gukizwa narasenga nararirimba no muri korale ariko sinari nkijijwe nta nubwo yani hari ukuntu dusenga kubera ko ba mama bacu badutwaye gusenga ko je nka jewe nakubitirwa muri korale ndabishake sindabishake nategeza kuja muri korale kandi ndashimira abavyeyi abana banyu mu batware muri korale babishaka batabishaka bijya bintu birafasha kandi abana mu bahane umve bimwe bababwira ngo inkoni ishikira igufa nishikira ingeso inkoni irashikira ingeso urazi gituma inkoni ishikira ingeso ari ibintu hano hanze umwana ashobora kuba yumva yashaka gukora ariko kuko azi ko muhira baza kumukubita akabihebera ico ako kakaba karafashije rero nanje barantwara muri korale ndabishaka ntabishaka ariko nkaja kuririmba byaramfashe rimwe na rimwe hari ibintu bimwe tutaba twemerewe muri korale n'igitsure c'abavyeyi ariko ico gihe cyose nabikoresha naravyanka nta nubwo nari nkijijwe kwa kuntu ushobora kugenda ukabona ikintu kibi ukumva muri wewe urafise ikintu kikugira ati ikintu ni kibi ntugikore ivyo navyo nari mfise muri jewe Alvella uyu munsi umuntu yakwifuza kuririmbana nawe cyangwa kumukinisha filme vyogenda gute vyoca mu yahe nzira birashoboka ntibishoboka birashoboka cyane uraza ukansanga inbox ama tukabivuganako tukapanga projet uburyo twoyikora nta management Alvella asanzwe arimwo byorinda gucamo canke niwe yimanaginga nyene arakubwira ati janzoza canke sinzoza je ndi managing ariko ndafise abantu bamfasha atari management na umuntu abafise abantu bamuterera ivyiyumviro shara guhanuza ikintu wakoze ikintu runaka nkazana Simon ndabiri video bitewe n'ubumenye mbanzi ufise kabara abantu umuntu aba yarihitiyemo cyangwa baba baraje akambwira ati ndashaka kugufasha ariko atari uko baje ngo babe management igikorwa gikoze ukagenda ati ndabira ukankosorera umaze gukosora nkagenda tugakosora igikorwa kirasohoka yego turagarusa Alvella ari umwana mutoya cyane kumwe wabaza umwana ati wifuza kubiki akakubwira ati je nifuza kuzoba umuganga kuzoba president kuzoba umupolisi umusoda Alvella yavuga iki muri kijya gihe je nashaka kuzoba umusirikare nico kintu nakuranye ngeze no mwaka w'9 narabikunda nanumva nifuza kuzoba umusirikare esprit wayikura he ku musirikare hari ukuntu nyene iyo nabara abasirikare numva ndabikunze narakunda kurasa hageze kurasaho nkabona abantu ara muri filme nabara abantu bafashe ngo yes wera bati I can't wait sije nzobona ndageze hano nje muri scam nanje nige gisirikare gusuba amahirwe yo kuba uja mu gisirikare arahari narabihevye maze gukura nabonye umenga sinzi aho narimva none byagenda gutugira ngo nimvireje ko no umusirikare nabonye atari swing atari ibintu byanje kabisa
Alvera ni mu bindi bihugu tiko turaraba tubona umustar amaze kumenyekana muri filime canke muri music ashaka kuboneka company kanaka zikamugira brand ambassador akamenyekanisha ibikorwa vyabo akaronka n'agatubutse wibaza ko kuba ico kintu kitaraba kuri Alvera mu Burundi habuze iki mu gihe tubona Alvera amaze kumenyekana kandi tukabona na za company zifise ibikorwa kandi zifise n'ivyo zishaka kuba zomenyekanisha nibaza yuko aho bifira nanje sindahamenya kubera ko ibikorwa ubushobozi bwanje bugera birahari ndabikora aho hari nanje mu minsi nzoshikirwa usanga baracariko baravyiga ko barabe ese umuntu tumugize mu brand ambassador twonguka kiki jogenda aho kubera ko biriya ni business urabizi mugihe rero babona ngira ngo ibyo bakenera ntaravyuzuza umunsi navyuzuze bazoza bandondere yego uribaza ko ari company zo kwicara paki gatura ka Alvera yo mwaka kazi canke ni Alvera yo kwitora akagenda akabwira company tije dukoranye kunuko vyogira opportunity kuri products zanyu ndamutse mbona ko ari ngombwa nzobarondera ariko byo bavyiza bandondeye gusumba uko no barondera nibatigera bakurondera naho uzigira wiha initiative yo kubarondera nimba hari abandi barondeye kubera ikije batondondera ngomba gushaka impamvu nimba hari abandi barondeye zya company ko cya Alvera tuzirondera ngomba gushaka impamvu yatumye abandi babarondera nanje impamvu nkayikorera nivyanka kwiyo mpamvu ndayishika ko nzoja kubarondera hashaka ari umuntu yumvise aka kantu arashaka ari umuntu afise company aravyiki kigana yumvise aka kantu Alvera nizire yuko uwo muhiyo job kabisa atofailing no gerageza ndabizi ko bito saba kazi ngaha nyene reka gashaka kubonekera ngaha nyene urafyina baravyumva nayo bakampe barabe tugende ku kivido kore kandi byogenda neza twizire yuko hamwe n'Imana ibintu bizogenda neza amafaranga akaboneka ibikorwa bigatera imbere ari ikintu tutavuze ko ibikorwa biriko murakora atari ivyiwawe muri no misi byanje kwanza ndafise filme izo shika itariki 28 yasohotse ndiko ndavyizera hama ndafise na n'indirimbo shasha vuba cyane igomba gusohoka ndafise na ikindi sindakivuga ndafise na filme ndiko ndakina muri Rukundo TV muri Rukundo News TV yitwa uguhemuka nayo ni nziza abantu bagenda bayikurikirana mbe hari ikintu nibage bavuye muri Rukundo News TV gute gukora interview navuye wagiye gute nabaye ndahagarika kubera kwishure hama rero bicaba ngombwa ko tuza gukina urabona ko twaciye tuza mu byo gukina rero biratandukanye urumva gukora rimwe mu ndwi bitandukanye nuko nari kwama nkora iminsi yose ama interview razi ko iminsi yose n'amandi mu kazi umwanya rero nabonye tonshobokera cyane impitamo guhagarika Alvera tugushimire cyane nizere yuko ejo canke rya ejo bivanye n'ibikorwa bizaba bivanye n'akazi kazoba bivanye n'amakuru azobari nizere kuze duhakanya dusubire tuganire ubwira abakunzi ba filme ndunje n'abakunzi muri rusangi ubabwira akazi kazoba kageze nayo ibikorwa bizoba bigeze murakoze cyane nanjye ndabashimiye hama Imana ibaho umugisha buri muntu yobaye yumsari kintu navuze kitari ciza ambabarire kandi ndabashimira uburyo badushigikira n'uburyo badukunda bashishikare gukunda ibikorwa byacu nibaza ko ejo ari heza gusumba uyu munsi kandi namwe abanyamakuru turabashimira kubera ngo dufatiye runini cyane akantu hagenda navuze akantu wovuga kuri twebwe dukora aka kazi no kuri mwebwe bagenzawe baririmbye canke bakina filme no kubafanize basanzwe barorera filme ako kantu mino misi ndakunda kukabaza cyane mpejeje kugira jewe kugira ibintu bigende neza ntabangamiye abarorera canke nabangamiye mwebwe ibintu bigende neza kugira n'abarorera barorere bakomante atawo babangamiye na mwebwe ibyo muvuga n'ibyo mukora mubikora atawo mubangamiye akantu kambere novuga ku banyamakuru ndabasavye muze muratanga inkuru za nyazo rimwe na rimwe ari gihe mukavya mukatubeshera cyane cyane ku matitre ugasanga mwanditse titre irasebeje irakoje isoni umuntu aba yatanze ikiganiro
icya kabiri kandi novuga ku bantu kuri twebwe dukora bino bintu ntihagire umuntu n'umwe azokwigera yumva ko yarenganye. Imagine nk'umuntu nk'ubu jewe nshobora kuba narakoze ikiganiro bwa mbere nkitangura bino bintu byanje byo kuririmba kuri Buja Today TV, ariko maze gutera imbere ugasanga ndakwimye ikiganiro kandi ariwe watumye abantu bamenya ibikorwa byanje. Rero bareke kugara, bareke kuza barimana ibiganiro, bakorane neza n'abanyagihugu n'abamenyesha amakuru. Hama ikindi nobwira abantu badukurikirana ntibaze baremera amakuru yose aca kuri rezo sosio. Rimwe na rimwe hari gusanga amakuru arayibubeshe, hari gusanga arayukuri, ariko nanone mu gihe babonye amakuru baze baratubabarira n'ukuri. Hari igihe umuntu agutuka kuri rezo sosio ukavuga ati mara nzopfa nasubiye gukora ikiganiro. Baze baratubabarira, bareke kudutuka, baze babakoze. Urakoze cyane. Murakoze namwe. Imana iguhezagire. Namwe Imana ibahe umugisha. Amina.